Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga BM4 Plus, mu nkundi ndabaramutse ndanabahere ikaze mwa kino kiganiro cacu caka gatondo c'igenekerezo rya mbere ukwezi ni kwa gatanu umwaka turimwo 2025 ntangura nifuriza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ku bantu bagiye kuhimbaza bien sûr n'abandi bariko baritegura kugira ngo baje kwifatikanya kuhimbaza hamwe n'abandi. N'umunsi makunda bazaniye muri akatondo novuga yuko ari amakuru yirwa aracicikanako hirya nino ku munsi w'ejo, aho hariko haravugwa itahuka y'ingabo za SADC ziva mu gisagara ca Goma zerekeza mu gihugu c'u Rwanda kugira ngo bikunde zishike no mu gihugu ca Tanzania. Ayo ari mu makuru umusesanguzi yashoboye kudutorokaniriza mbere abiduha mu buryo bwiza kandi buramvuye. Tuvuye ngaho turaza no kuvuga ku ngabo za FARDC nazo zari zisanzwe ziri mu bigo vya SADC, nazo biko biravugwa cyane yuko zoba zigira zerekezwe mu gisagara ca Kinshasa. Ibi vyose turaza kubigaruka ku magino iganiro, ariko imbere yuko hikaze umusesanguzi wacu nubwo tari kumwe muri studio ariko yandungikiye ubutumwa mu nkundire abantu tubana muduze imitima canke amashurwe muri commentaire kugira ngo mutwereke yuko turi kumwe narirya benshi bazi yo twavanye kuri BM4 twatugeze kuri BM4 Plus. Rero mu nkundire duhikaze umusesanguzi wacu ndetse anatubwire ivyinshi kuri ivyo ndetse nivyihishije inyuma y'ivyo narirya hatabura amakenga. Ibivugwa biguma bivugwa ari vyinshi, kumbure araza kudusobanurira mu buryo bwimbitse. Mwaramutse neza bwana journaliste, nunkundire ndakuramutse muri kino gitondo ndakwipfuriza kugira ibihe vyiza, mbere ndanakwipfurize kugira umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi, aho abantu benshi uyu munsi bariko barawuhimbaza. Reka uyu munsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi cinda nawipfuriza abakunzi b'imbuga zacu, ndavuga BM4 Plus na BM4 aho bari hose, kandi ndanabaramutse mbere cinda baha n'ikaze muri kino kiganiro cacu c'uyu munsi. Abantu benshi bona journaliste bakomeje kutubaza ku kijanye n'izi ngabo za SADC zari zimaze imisi ziri mu gisagara ca Goma hajya muri Congo, aho mbere M23 yagerageje ibihetangabo vyinshi gushaka kubarasa yitwaje ngo nibo bariko barafasha FARDC na Wazalendo kugaba ibitero ku birindiro vyabo bisanzwe biri hano mu gisagara ca Goma muri Congo. Ibi kandi biri mu bintu byavugishije abantu benshi kuba zino ngabo za SADC zatanguye kuva muri kino gisagara. Havuze amajambo menshi, amajambo kandi novuga y'ubwenge, abasesanguzi basesanguye byinshi bitandukanye. Mbere hariho n'amajambo novuga ko igihugu cy'u Rwanda cyashoboye kugira ico kiyavuze ko biciye ku mushikiranganje wabo ajejwe novuga vy'u Rwanda n'ibindi bihugu, aho we yavuze ngo aba basirikare ba SADC bari muri Goma ngo ni bamwe mu bari batumye intambara ibandanya hano muri Congo. Kuvuga ngo bari nk'imbarutso canke se bari inkorerezi kugira ngo intambara ibandanye hano mu gihugu ca Congo. Ngo rero ngo kuba bakinjuye bariko baravamwo ngo ni ikintu gihambaye cyane, ngo ni intambwe nziza yo gushigikira amahoro muri Congo. Ibi byaciye ku rubuga rwa X rwa y'umushikiranganje ajejwe chargé n'ivya relations extérieures w'igihugu cy'u Rwanda, Olivier niwe yashoboye kwandika aya majambo kuri X yiwe. N'abandi bantu benshi mbere baragize ico babivuga ko, ariko nanje nshimye kubigarukako
nubwo tutari bwigere tuvuga ku by'ingabo za SADC mu biganiro byacu bitambutse, twarigeze kuvuga yuko intambara iriko irabuzwa n'ingabo za SADC ziri muri Goma. Ibi ni byo ngomba cengaruka ko neza ndavyerekane ku mbono yanje, kandi noneho ndamaze no kubona abandi turiko turahuza imbono. Izi ngabo za SADC zari zimaze igihe kitari gito hano mu gihugu ca Kongo, neza na neza mu gisagara ca Goma. Zaragirijwe yuko zoba arizo ziriko zirafasha abawazarendo na FARDC kugaba ibitero bitandukanye ku birindiro by'aba M23 na RDF hano mu gisagara ca Goma, aho mbere ibitero byari bikomeye cyane gose byabaye ari mu ijoro, bavyagiriza ko ari bano bari bafise mu ntoki. Ibi si byo nje guhagara ko cyane, mushatse kwerekana ko barondeye inyendamuvano ku buryo bashobora kuba bota mu makosa izi ngabo za SADC, ariko biba iby'imfagusa. Kira noneho izi ngabo za SADC zaraye zitanguye gukinjura zisohoka ziva muri Goma zerekeza mu gihugu ca Tanzania, aho mbere zaciye mu gihugu c'u Rwanda n'ibikoresho byazo vya gisirikare. Ibi navyo bikaba ari ibintu bivuga ko ari binayobeye, binateye n'isoni kubona igihugu c'u Rwanda gishobora kwemanga ko gicuditse n'uyu muhari w'iterabwoba usanzwe uriko urakora amahano atandukanye hano mu gihugu ca Kongo, bugingo bo batigeze banemera yuko bariko barafatanya n'uyu muhari w'iterabwoba. Hariho amajambo menshi umuntu yoshobora kuvuga ku bwa zino ngabo za SADC zashoboye gutangura kuva hano mu gisagara ca Goma, ariko ntabwo nje kuyavuga yose ngo ndayamare. Jewe mfise kadrage y'ingene ngomba gutwara kino kiganiro canje kugira ngo mutahure impamvu izi ngabo za SADC zashoboye gukinjura muri Goma. Ni ibintu novuga bidasobanutse, ariko kandi birasobanutse ku muntu yafashe umwanya ngo abyiyumvire ko cyane, kuko acabona intango yavyo naho bishobora kuzoherera. Aha rero iri tahuka ry'ingabo za SADC novuga ko rifise insiguro nini cyane gose ku migwano iriko irabera mu gihugu ca Kongo. Ahubwo umuntu ashobora kwibaza ati none ni giki coba cinyegeje inyuma y'iritahuka ry'izi ngabo za SADC. Aho umuntu ashobora kucibaza ni giki coba cinyegeje inyuma y'iritahuka ry'ingabo za SADC mu gihe zino ngabo zari zisanzwe ziri muri Kongo kugira ngo zishobore novuga wanashaka guhangana n'imigwi y'iterabwoba zari zije mu butumwa zije gufasha igihugu ca Kongo. Iri tahuka ry'ingabo za SADC nashaka ndabibutse yuko ribaye mu gihe iyi leta zunze ubumwe za Amerika yari iherutse guhuza igihugu c'u Rwanda hamwe na Kongo, aho twavuga ko bagiraniye amasezerano bazosinya ejo ku itariki 2, no kuba perezida wa Kongo hamwe na perezida w'igihugu c'u Rwanda. Twavuga ko yo bari nk'amasezerano yo guhagarika intambara, nubwo M23 abahagarariye M23 imbere y'amategeko bo bavuga yuko ngo badashobora kuba bahagarika intambara, ngo kuko ngo ayo masezerano cyangwa se ibyo byitwa amasezerano biriko biraba ngo biriko biba hagati y'igihugu c'u Rwanda hamwe na Repubulika iharanira intwaro rusange. Ngivyo rero navyo bikaba ataho bihuriye n'intambara ya M23 hamwe na FARDC. Aya n'amajambo avugwa mu itangazo ryasohowe n'uyu muhari M23 ku munsi novuga ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane turaye duhejeje. Abantu mwagiye mukurikirana
iby'izi ntambara ziri muri Kongo mwarabonye uburyo M23 yagiye ibyitwaramwo novuga ntibigeze bahagarara nk'umugwi w'abaroberi ngira ngo mwarabibonye ingene bagenda bafata bisagara bitandukanye mbere barinze no gusohora amatangazo yo gusaba M23 nako FRDC nabo bari kumwe yuko bashobora gutakaza nako kuva mu burere basanzwe barimwo kuneza. Mwarabonye kandi n'ahantu henshi aho M23 yashobora gufata kumanikisha novuga amaboko abasirikare ba FRDC abandi nabo bakanatanga bakanamanika ibikoresho byabo bya gisirikare batigeze atani intambara yigeze iba muri ubwo buce butandukanye barimwo. Aha rero ndashaka ko tumenya ni giki cihishije inyuma ya bino bintu. Narakivuze mu biganiro byacu byaheze ariko n'ubu ngomba ndakigarukeko. Kuva Perezida Kaguta Yoweri Museveni aja ku butegetsi gushikana n'uyu munsi ntabwo arigera ahava, ntarigera akorerwa mu ngata n'ubundi mu perezida n'umwe. Aha murazi yuko atwaye imyaka novuga irenga 40 nimba ntihenze. Aha kandi ndagaruka nerekana yuko na Perezida Paul Kagame kuva nawe nyene ashikiriye ku butegetsi nawe ntarigera ahakugwa haba mu nzira y'amatora canke mu nzira ya kudeta. Nawe murazi yuko nawe atwaye imyaka irenga 30 ari ku butegetsi. Ibi rero ndashaka dusimbire gato mu gihugu ca Tanzania, mu Burundi, Kongo, wanashaka na Kenya, duce dukompara n'ibi bihugu bibiri. Igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda ni bihugu bivuga ko biri muri demokrasi nimba ntihenze, ariko kandi demokrasi yabo murabona ingene iriko irakogwa. Abanyarwanda gushika uyu munsi, ndavuga abanyarwanda benshi ntibafise aho bavugira, ntibagira ayo bacira nayo bamira. N'abagande niko kuko bivuze ngo ugize ngo uradugije umutwe uvuga ibitagenda neza muri leta basanga wiyahuye. Ibi bintu birazwi, bo bavyita ngo biyahuye, babasanga mu nzu zabo bimanitse, abandi bapfiriye mu bitanda, abandi baguye mu mabiro, abandi ukabasanga baguye mu barabara ku mavora. Kuvuga basanga biyahuye, nta umenya ngo bishwe niki. Ndiko nshaka gukoresha imvugo nabo ubwabo basanzwe bakoresha aho hakujya mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero ni bintu novuga ko bidashobora kubandanya biriho ibihe byose, kuko abarundi murazi ko bayamaze ko utarika mu nda ugatarura ibiboze. Abanyarwanda rero ndemeza yuko habayeho amatentative ya kudeta yo kugira ngo bashobore kuba bobogoza Perezida Kagame, ariko bikaba iby'imfa gusa. Ndanemeza kandi yuko nawe ubwiwe yateguye ibyo yashatse kwita ngo ni kudeta, biboneke yuko bafise abantu bamugwanya nabyo nyene byabari ibihimbano, ntabwo byashobora kureyisisa kuko niwe yaba yabyiteguriye. Ibi rero birafitaniye isano rikomeye cyane n'amakudeta yagiye arageragezwa kuba mu Burundi, n'amakudeta yagiye arageragezwa kuba za Tanzania, za Kongo. Wanashaka birafitaniye n'isano rikomeye cyane novuga n'impfu z'aba president bagiye bayobora igihugu cy'u Burundi hamwe na Tanzania mbere na Kongo. Ibi ndaza kubishika ko neza, muraza kubitahura, ariko nshaka ko tugenda turiko turahuza. Uti rero byifashe gute? Na mazimisi ndiko ndasemerera nerekana ati kuba leta zunze ubumwe za Amerika zarashoboye kwivanga mu kibazo ca Kongo ntabwo ari urukundo namba bakunda iyi leta ya Kongo cyangwa se abenegihugu bo muri Kongo. Ibi mazimisi ndabivuga kenshi ndanabyerekana
nuko leta zunze ubumwe za Amerika isanzwe ifise ubwa mbere inyungu iriko irakura mu gihugu ca Kongo. Ibitangazamakuru biriko birinterpreta bivuga yuko ngo leta zunze ubumwe za Amerika ngo zoba zarabwiye Perezida Paul Kagame yuko ngo zitakimukeneye, ngo ivyo yahora azimarira ngo ubu bagiye kubyironkera directement. Aha ndavuga amabuye y'agaciro wa Perezida Kagame yahora abafasha kuronka muri Kongo, ngo bagiye kuza barayironkera muri Kongo batarinze guca kuri Kagame. Ariko jewe siko ndabibona, narabivuze kenshi, jewe siko ndabibona, kuko kuba Kagame yarashoboye kuba umukozi mwiza wa leta zunze ubumwe za Amerika, ntabwo bashobora kumutererana na gato. Kuba Perezida Kagame yarabaye, ndabisubiremwo, umukozi mwiza wa leta zunze ubumwe za Amerika mbere n'ibihugu bitari bike vya Burayi, ntabwo bashobora kumutererana ngo agwe mu kangaratete, mandi majambo ngo ashobore kugwa mu bana. Eka mbere na Perezida Kaguta Yoweri Museveni nubwo ariko atari karabonekana cyane nka Perezida Kagame, nawe burya nisoma mbike cyane gose wabijya bihugu by'abazungu, ndavuga by'abanyaburayi hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Muti rero leta zunze ubumwe za Amerika zuba zivanze mu kibazo ca Kongo ku mpamvu izihe? Bakunzi b'imbuga zacu, ndavuga B-Info na B-Info Plus, nama nababwiye kenshi yuko Kagame arahari mu Rwanda nk'umwana w'imfura, ndavuga nk'umwana w'imfura wabijya bihugu by'abarayi hano mu gihugu muri Afrika. Kagame ni nk'umwana w'imfura wabijya bihugu by'abazungu hano muri Afrika, kuko niwe bacisha ko ivyo bagomba gushikako hano mu karere ka Afrika. Ahantu babwira yuko nta gihugu na kimwe ca Afrika utazosanga hariho abakozi b'u Rwanda muri guverinoma. Ibi ndazi ko abantu benshi baza kubipinga kandi bataze no kuvyemera, ariko ukuri nuko ata gihugu na kimwe kiri muri Afrika kida muri guverinoma yacu hatarimwo umunyarwanda ari komandite na Perezida Paul Kagame. Burya kuba bariko barorerwa cyane ku ma plan yabo, haba muri Kongo canke aho bariko barakora ibindi mu bihugu bitandukanye, nuko bamaze gupanga akarere babifashijwemwo n'ibi bihugu ndavuga by'abanyaburaya hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Aha naha ndaza kwagaruka neza kugira ngo muze kuhatahura gusumba. Rero kuba SADC yashoboye gukinjura nk'osho mvugo hano muri Goma, icambere je no vyita yuko ari gisebo kuri Afrika. Ni gisebo, sinzi ngeno vyita mu Kirundi, ni kimwaro na kamaramaza, okay, nk'osho mvugo na kamaramaza kuri Afrika, kuko aba bavuye muri Goma kumbure kugira ngo haze kwinjira izindi ngabo novuga za leta zunze ubumwe za Amerika, izo bise ngo ni Black Water, zije gukora ca gikorwa nyene bano ba SADC bakagombye gukora hano mu gihugu ca Kongo, na cyane cyane hano muri Kivu y'amaja ruguru. Nukuvuga rero nubundi bakagomba kuhava, kuko ntabwo hagumye magingo hagomba kuza izindi ngabo zije ndekana bitse nko kubakorera mu ngari cyangwa kubasimbura, ariko zitarungitswe n'ibihugu vya Afrika. Akanashaka mukumve iki ni kimaramara, ni kimwaro kabisa, niki na kamaramaza. Ndashaka ndanabereke n'ahandi novuga ko Afrika dukomeje gusuzugurwa ku rugero rwaho novuga bitagira n'izina. Ibihugu vyo mu karere, yaba East Africa, yaba
na SADC nimba ni ego exactement barateguye yuko igihugu ca Congo cogirana amasezerano hamwe na M23, amasezerano yagomba kubera i Rwanda niba ntihenze, ariko ayo masezerano ntabwo yigeze aba. Bivuze ngo utwigoro twakozwe n'ibihugu by'akarere twarasuzuguwe, tuza gutangara tubonye bano ba M23 bahuriye i Doha muri Qatar n'abarongozi b'igihugu ca Congo. Ibi rero biri mu vyatumye ababirigi babwira leta ya Congo kuba magabo ku twigoro turiko turerekanwa ko twakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubahuza n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ndetse n'ibiganiro n'ivyiswe ibiganiro biriko birahuza leta ya Congo hajya i Doha muri Qatar. Ibi ni ibintu wirabibye neza biboneka yuko harimwo agasuzuguro, tureke n'agasuzuguro, harimwo n'iyindi mitego yinyegeje inyuma yavyo. Uti nabyo bimeze gute? Ntivyumvikana ingene banse kuja mu biganiro hano muri Afrika, mugabo ibiganiro bigiye kubera hariya muri Qatar bakavyitaba. Ntivyumvikana ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika iciye ihuza leta ya Congo hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe abantu dusanzwe tuzi yuko caba igihugu ca Qatar canke iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanzwe birisoma mbike n'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero niyo mpamvu iri kinjura rya SADC mu gisagara ca Goma ryateye haba amajambo menshi cyane ku mpande nyinshi zitandukanye, aho bamwe babyishimiye mu kuvuga ko zino ngabo za SADC zari mu ziteje umutekano muke muri kijya gihugu. Rero twizere yuko nkuko babyibaza ko umutekano uza gusasagara muri bijya bice bya Goma, kuko bavuga ko aribo bari basanzwe ariko barateza umutekano muke. Ku mbono yanje rero narabivuze yuko igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Afrika y'Epfo ntabwo bari gushobora kurungika izindi ngabo mu gihugu ca Congo kugira ngo zibafashe kugwanya canke gutuza imigwi y'iterabwoba, hasanzwe harimwo na M23 muri yo migwi y'iterabwoba, mu gihe bari bagifise ingabo ziri muri Goma, nubwo zitagiye nk'ingabo zirungitswe n'ibyo bihugu, zagiye mu butumwa bwa SADC. Kubwanje rero nabo tubibona kumwe, birabonekana yuko nka hamwe zino ngabo za SADC zoramuka zivuyeyo zose muri Goma, intambara izoba igiye kwaka nyakwaka, kuko murazi yuko ngo inkoko ntizigwanira mu magi, ico kirazwi. Rero nimba koko izi ngabo za SADC zose ziza kuba zavuye kuri kano gataka ka Congo, reka twitege yuko leta ya Tanzania, ndavuga Tanzania, igihugu ca Tanzania gica gihambya igihugu cy'u Burundi kurungika ingabo muri Congo gufasha FRDC. Twizere ko na Afrika y'Epfo nayo icibigenza kuno nyene, kurungika ingabo kuja gufasha izindi ngabo ngenzi zazo za FRDC. Ibi rero novuga ko ariyo mbarutso yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivanga muri bino bibazo biriko birabera hano muri Congo. Yaramaze kubona yuko intambara y'akarere atankeka igomba gusutama. Uti biragenda gute? Mu kiganiro nabashikirije ku munsi w'itariki 29 narerekanye yuko iyi ntambara ikirabera muri Congo nka hamwe itoherera i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, iyi ntambara iraza guherera i Kigali, noneho ngo manongereko canke i Kampala. Ibi niko bimeze. Iyi ntambara irahereye mu Burundi i Bujumbura, iraherera i Kigali mu Rwanda canke Kampala muri Uganda. Uti aya majambo ndavuze
nisunze iki. Muri iyi minsi umuhungu wa Museveni akaba ari n'umugaba w'ingabo z'igihugu ca Uganda, uyu Muhozi amaze iminsi ariko aravuga amajambo novuga yo gucanga abantu, kandi amajambo ariko aravuga n'amajambo ariko araserura atandukanye cyane n'amajambo papa wiwe amuvyara akaba na president w'igihugu ca Uganda Kaguta Yoweri Museveni adahuye, bariko bahushanya mu mvugo, bariko barashikiriza ku buryo abantu benshi gushika ubu badatahura uruhande uyu Kaguta Yoweri Museveni ahagazemwo, kuko umuhungu wiwe umwanya umwe aravuga yuko agomba kurasa Kongo akanacafuza benshi mu bayobozi b'igihugu ca Kongo, uwundi mwanya ntakavuga ngo agomba gushigikira cyangwa se gufashanya na President Felix Tshisekedi mu gutuza umwansi wabo. Urumva ko amajambo ariko aravuga ariko ateza urujijo mu bantu batandukanye, ariko aho nshatse kuvuga ni hehe, uyu Kaguta Yoweri Museveni twaravyerekanye inshuro nyinshi ko mu migwano iriko irabera muri Kongo ayifisemwo uruhara runini, ku buryo mbere yanarungitseyo n'ingabo zija gufasha uyu muhari M23 ku mafront atandukanye. Nkamwe rero byoshika aba basirikare bo muri SADC bakaba bavuyemwo, leta ndavuga igihugu ca Afrika y'Epfo kikarungika ingabo muri Kongo, Tanzania ikarungika ingabo muri Kongo, ntabwo na Museveni aza kwihangana kureka kuja gutabara novuga umwene wabo cyangwa se umuhungu wiwe Kagame igihe azoba ariko araba menase, igihe azoba ariko arota umuriro wenye n'ubwiwe yacanye, bizoba ngombwa ko nawe aja kumutabara. Niyaja kumutabara rero murumva yuko intambara y'akarere atankeka izoba yamaze gutangura. Aha rero leta zunze ubumwe za Amerika ibi byaramaze kubisoma kera, yaramaze kubisoma, yaramaze kubona ingene mu karere k'ibiyaga bigari bishobora kugenda nka hamwe itokwitambika muri bino bibazo biri muri Kongo, narijya ko ariyo yabiteje. Abasesanguzi benshi batandukanye ndetse n'ibitangazamakuru biriko biratangaza yuko President Donald Trump yoba yivanze muri kino kibazo ca Kongo kugira ngo bikunde basi ashobore kuba yokura Kagame muri Kongo ngo nicubahiro, no kuvuga ngo ntaveyo asuzuguritse, ntaveyo ku nabi, ndavuga haba ku nzira y'intambara canke kuba yosokora ingabo mu gihe we yavuga ko atanga abafiseyo. Rero ngo President Donald Trump yoba yabyivanzemo kugira ngo byitwe yuko habaye ibiganiro, amasezerano, hama babone ko President Kagame ashoboye gusokora ingabo mu nzira y'icubahiro, no kuvuga ntasuzugurike. Ibi ni bamwe n'abandi bariko barabishikiriza, ariko kandi nanje ndashobora kubiha amahirwe menshi, nubwo kandi nogaruka je mvuga yuko iki kibazo cizi ntambara ziko zirabera muri Kongo umuti wazo ntabwo ari inzira y'ibiganiro na gato, umuti wazo ni inzira y'intambara, kuko izi ntambara murabizi yuko zimaze imyaka itari mike ziraba kwera ibiganiro zigahagarara, zikongera zikavyuka zigahagarara. Ubu rero hari hageze yuko barasana kabisa, intambara ikaba uwutsinda agatsinda, uwutsindwa akabona kubaha uwashoboye kumutsinda. Iyi niyo nzira yonyene ishoboka kugira ngo iyi ntambara ishobore guhagarara burundu hano muri kino gihugu ca Kongo. Hamwe byoshobora guhagarara ku nzira y'ibiganiro, novuga yuko hazoba hasubiye bya bindi vyama byisubirije uko imyaka ingaha iheze, ku buryo abakongomani boca bitega yuko inyuma y'indi myaka ingahe iyi ntambara izoca isubira kwaduka. Iri kugwa rero rya SADC muri Kongo neza neza mu gisagara ca Goma, abantu benshi bagiteze ko ibintu byinshi, mu gihe bamwe batanguye kujugumira kugira ubwoba, mu gihe abandi byabanejereje. Nshimye kushira habona
imbono yanje nza ndanayihuza n'imbono z'abandi basesanguzi batandukanye. Reka ndabashimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro aho muherereye hose. Ndangize ndabipfuriza kuguma muryoherererwa kuri uyu munsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi.